Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni umwaka udasanzwe ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Hazoba ku nshuro ya mirongo ibiri na gatatu ihiganwa ry'igikombe c'isi yose, kikaba kizobera mu bihugu bitatu arivyo Mexique, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho Donald Trump, umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarankiye ibihugu bitari bike kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ivyo bihugu yankiye harimwo ibihugu bizohiganirwa igikombe c'isi. Ikibazo abantu baca bibaza ni mbega bizokundira abantu kuja kurorera igikombe c'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ego cane. Muti gute? Donald Trump ari kumwe na Gianni Infantino arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA, baraye bashinze urubuga FIFA Pass ruzofasha kuronka visa abenegihugu baja kurorera igikombe c'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FIFA Pass ikoreshwa ku barondera visa za ba mukerarugendo, kandi abarondera visa kugira baje kurorera igikombe c'isi bazonyarukirizwa kurusha abandi. Kugira usabe visa yo kuja kurorera igikombe c'isi, uzobanza kugura itike y'urukino ushaka kuzoja kuraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yemeje ko abakozi bagera ku 400 bazokongerwako kugira ngo igikorwa co gutanga amaviza kinyaruke. Ku bice 80% by'ibihugu, abanyagihugu baho bashaka kuja kurorera igikombe c'isi yose bazoronswa rendez-vous imbere y'imisi 60. Donald Trump yavuze ko ivyo vyose ari kugira igikombe c'isi kizoba mu 2026 kizobe ntibagirwa mu mateka y'isi. Menya neza, kugura itike ntibisigura kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utegerezwa kubanza gusaba visa.